Turabaramukije tubaha n'ikaze inshuti n'amagenzi mwama dukurikirana ku biganiro byacu by'imbonesha kure JCTV. Akaba ari umwanya w'amakuru mu Kirundi mushikizwa na Jewe Ndumana Kenny Claude nayo mu buhinga bw'ivyuma nkabandi kumwe na Jules Nduwayezu. Akaba karakora ibishoboka byose kugira ngo amajwi n'amasanamu cyo kubashikira tankomanzi sangwe ikaze. Ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize abashikanganje batanu binjijwe muri leta nshasha y'u Burundi barahiye mu Kigobe. Ivyo birori bikaba byari byatewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye n'abandi bategetsi bafadikanije mu kurongora leta. Abanyagihugu mu ntara c'ibitoke begereye ihinguro rya Buseko baravuga ko mu kiringo kiri imbere batazobakiri bazima biturutse ku vyuka bibi biva muri iryo hinguriro sangwe ikaze. Inkuru imwe ukwayo. Uyu munsi abagize leta nshasha y'u Burundi barahiye. Muri abo barahiye hakaba harimo abashikanganje batanu bashasha nayo 10 bakaba arabari basanzwe bari muri iyo leta. Ivyo birori bikaba byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bakaba bari bahigereye mbere n'abasanzwe barongora u Burundi mu myaka iheze nabo nyene bakaba bari bitabiye ivyo birori, tutibagiye n'abasanzwe baserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi n'amashami mpuzamakungu bakaba bari bitabiriye ivyo birori. Idonido na Esperance niyo kwizera yateguriye nkuru. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Nyakanga 2022 abagize leta nshasha barahiye imbere y'umukuru w'igihugu n'imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Abashikiranganje 15 bagize leta nshasha, batanu bakaba ari bo bashasha nabo naba umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano akaba yarasanzwe ari umunyabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje. Uwo nawe ni Martino Ninteretse. Wa kabiri akaba ari umushikiranganje w'ikigega ca leta Odasi Niyonzima akaba yarasanzwe ari cegera ca mbere c'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu. Wa gatatu akaba ari muganga Sanctus Niragira agiye kuramutswa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Wa kane ni umushikiranganje w'abakozi n'akazi nawe ni Deo Rusengwa Mihigo. Wa gatanu akaba ari Diodoni Dukundane akaba ajejwe ubushikiranganje bw'ibikorwa vya leta n'inyubako. Nayo 10 basigaye bakaba bari bahasanzwe. Atagikozwe abenegihugu bo mu ntara c'ibitoke begereye ihinguriro rya Buseko bari mu maganya n'agahinda bavuga ko mu misiza atamuntu numwe azobakiriho, bose bazoba bamaze kwitaba Imana biturutse ku vyuka bibi biri mu bumara biva muri iryo hinguriro rya Buseko ngo bikinjira mu byo bafungura n'ivyo banywa. Ibyo bikaba bimenyeshwa nabo twasanze iruhande y'iryo hinguriro nkuko babivuga. Ikaba ari inkuru twatohorejwe na Posier Sibomana. Mu gihe abenegihugu begereye ihinguriro ry'isima Buseko basanzwe bahanzwe n'indwara ziva ku vyotsi bibi vy'iryo hinguriro, intumo y'isima ija mu mazu ahegereye ije gusongera isibe kuko yinjira mu mazu ikaja mu bikoresho vyo mu nzu nk'amasahani, ibikombe, ibirahuri, amasafuriya n'ibindi, ku buryo umuntu atoshobora kubikoresha nubwo vyoba vyari vyogeje atabanje gusubira kuvyoza muri ako kanya. Irambona Flora ati isima ya Buseko iratwinjirana gushika no mu nzu, turagira isuku mu kabati mugabo ntibikunda, duhanagura gatatu mu ndwi ariko bibi vy'ubusa. Isima ya Buseko iratwinjirana mpaka no mu nzu, murabona ngaha mu masahani ngene bimeze. Iyi ni sima yose murabibona, iyi ni sima. Aha turagira isuku mu kabati mugabo ntibikunda. Aha duhanagura gatatu mu ndwi, aha mugabo urabona ko bibandanya bibandanse. Aha twarafuye twaraheze. Katwebwe rero nk'abamama no mu cyumba ntibikunda ko dutegura icyumba nkuko biba bikwiye. Bishaka umuntu ategura icyumba agiye kuryama kuko ugize ngo urasasa ubwo nyene bica biza bigahoma ku mashuka. Flora avuga ko kandi iyo sima yabateye kwasamura kudahera, ati twapfuye tugenda. Barapfuye tugenda, abana bafise inkorora zidahera, nka jewe ndatsamura bikarenga urugero. Ibi byose ni sima. Aha birahurira bingene bimeze. Ibi byose ni sima indani, murabona ingene bimeze. Asaba leta ko yobagarukira ikarabira hafi ikibazo cyo muri Buseko. Basaba leta mbye leta mpozi barabingene bo tugarukira abantu muri Buseko n'ukuri turafise ikibazo cyane, ikibazo kirenze.
turangiza tubamenyesha ko abenegihugu bo muri ako karere bari basabye kwimugwa kandi baravyemererwa hari mu mwaka 2018 ariko amaso yabo yaheze mu nzira bakagira impungenge ko n'izindi ndwara zikomeye zishobora kwaduka atagikozwe. Nayo mu by'ubugenegene imico n'akaranga ibihugu bitandatu bigize Afrika y'ubuseruko bikaba byari byahuriye ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo barate ibyo basanzwe bahingura. Ico kiringo kikaba carangiye uno musi. Ibirori bikaba byarangijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu shikanganje bwa Afrika y'ubuseruko inkino n'imico kama, akaba yari yitabiriye ivyo birori. Ivyo birori bikaba byari bihukiyemo abanyamyuga n'abanyatugenegene basanzwe bava muri ivyo bihugu bitanu bigize umuryango wa EAC. Ikaba ari nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Prosper Niyibitanga. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Nyakanga umwaka wa 2022 niho hasozerwa ibikorwa byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko byari bigize iminsi bibera ngaha i Bujumbura. Mbarubukeye Severe umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo imico kama n'akaranga atangura atubwira ingene iryo hanishwa ryari gifashe n'icivugo cy'uyu mwaka. Harabereye isabukuru imico kama n'akaranga Burundi iba ya gatanu azokurikira ya gatandatu zibera mu gihugu ca Sudani y'Epfo. Ikaba ari isabukuru rero ihuza abenegihugu b'ivyo bihugu gusigaye tubindwi na Kongo nimwe kugira bakoreshe ubutunzi bufise bw'akaranga cyo kama mu guteza imbere mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Ariho uko mwabibonye abantu bavuye mu ivyo bihugu higanwa y'imico kama mu kubonesha imico kama n'akaranga baje bazanye ibidandazwa bifatiye ku mico kama n'akaranga, hanyuma bakaba kandi barerekanye inkino intambo zifatiye n'imico kama n'akaranga mu bigize umuryango ka Afrika. Tworangiza tubamenyesha ko imvyino n'utugenegene bitandukanye vy'akaranga by'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko aribyo byaranze ibirori byo gusozera iryo hanishwa harimo na wa mugwi w'abavuzi b'ingoma amagaba baherutse gukurwa ko ibihano bari bafatiwe. Inshuti nawe magenzi mwariko murakurikirana ano makuru, reka ndabaseze ndababwira ati giraho muba mubahwe, Imana mushobora byose ikomeze kubarinda no kubazigama na gahwana.